ibiki. Tubiganire ni ikiganiro c'urwaruka mutegurirwa mugashikirizwa biciye ku Radio Ivyizigiro. Tuganira ku bibazo bitandukanye vy'urwaruka n'ukungene rwovyifatamwo. Reka ndakuramutse nongere ndaguhe nikaze mu biganiro by'isamirizi ivyizigiro cyane cyane mu kiganiro tubiganire. Muri kino kiganiro tuza kuganira kwibanga urwaruka gokoresha kugira rwiteza imbere. Urwaruka ruriko ruriga rwama rwiteze yuko ruhejeje amashure ruzosha ruronka akazi, ariko iyo bamaze guheza ayo mashure bacasanga ivyo bamye biyumvira atariko bimeze. Naho biruko leta y'u Burundi yoyo amagarira urwaruka kwitunganiriza imigambi, ariko naho babikora ubona ko urwaruka rudashika kuri rya terambere barwifuza. Muragaciye ati mbega none hoba hariyo ibanga urwaruka gokoresha kugira ngo rushobore kwiteza imbere? Mbega mu bindi bihugu hoho urwaruka irushika kwiterambere gute? Birashoboka ko urwaruka rwo mu Burundi nago rushika kwiterambere? Ibi n'ibindi bibazo nivyo tugiye gucege no hino muri kino kiganiro, aho turi kumwe n'umutumire kaba ari umurundi asanzwe aba muri Australia, kaba kandi arongoye n'umugwi Umoja Group Australia, ona usundi ni Innocent Jumapili. Innocent kandi baramutse kandi bahani ikaze muri studio za Radio Ivyizigiro. Egome natwe turabaramukije kandi twonga tunabashimira ku kanya mwaduhaye. Murakoze. Desire Kwizera nije nabateguriye kino kiganiro, reka mwese nongere ndababwire ngo musangwe ikaze. Ku bantu kumbure batazi uno mugwi murongoye Umoja Group Australia ni iki? Ku bantu batazi umugwi wa Umoja Group Australia ni umugwi uririmba indirimbo za gospel canke indirimbo mpimbazamana. Ego hanyuma akaba ari umugwi wigenga, so umugwi wegamiye ishengero kanaka. Ego ati ni umugwi usanzwe uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ikarene bivuze ko mwamaze gutahura Innocent Jumapili inde mbega mwa mwarageze muri Australia ryari? Ego ku bantu batazi Innocent Jumapili uwariwe, ndi umurundi mvuka mu ntara ya Makamba, komine Mabanda, hanyuma nkaba ndi umupapa nubatse w'abana babiri, hanyuma ndi umukozi w'Imana mu buryo bwo kuvuga ubutumwa, na cane cane mu buryo bwo kuvuga ubutumwa buciye mu ndirimbo za gospel nkuko nari mpejeje kubivuga. Hari n'umugwi dusanzwe turongoye ubikora. Hanyuma nkaba maze ikiringo c'imyaka 18 mba mu gihugu ca Australia. Ego no rero Innocent Jumapili dufise nk'umutumire agira tuza kudufasha vyinshi kwibanga urwaruka rushaka gukoresha bangoroshoye kwiteza imbere, atuza kwisunga kurwaruka rusanzwe ruri muri Australia. Mbega bobo ko iterambere ryabo bashitseko gute? Mbega Innocent iyo tuvuze ngo kwiteza imbere burya mwe muca mwumviki? Iyo umuntu abuza ati kwiteza imbere, ubwanje numva umuntu kuva ku ntambuko ugashika ku yindi, kumbure kuva aho waruri ugatera intambuko mu buzima, ukishoboza. Nimba wahora ukeneye imfashanyo nk'akarorero yo kuriha inzu canke ibikoresho by'ishuri, ivyo byose ukagira ubushobozi canke ubasha bwo kubyironsa. Yego meje nico ngira gute nico ntahura, kandi ico rero ni ikintu kigoye. Nizeye ko tuza kwiganira ko benshi bagashobora gusobanukirwa uko tuza ikiganiro kibandanya. Mbega none ga Innocent ko urwaruka rwo mu Burundi ruriga amashuri rukayaheza, bakitega akazi mugabyo kuri akazi ntibakaronke ko ubuzi ntibuboneke, ariko kandi bagace bahamagarirwa kwiteza imbere. Mbega birashoboka yuko urwaruka rushaho gukora ibikorwa byo kwiteza imbere bagashika kwiterambere riramo? Birashoboka cyane gose, kuko urwaruka iyo tuvuze urwaruka ni inkomezi. Yego turabizi neza ubwiza bw'umusore canke ubwiza bw'umwigeme ni inkomezi, ni ibikorwa vyiwe. Birashoboka cyane gose iyo umuntu agize gute avuze ati reka ndondere, umuntu araronka. Iyo umuntu asavye kenshi aragira gute arahabwa. Umuntu rero kugira ngo ave ku ntambuko ashike ku yindi, kenshi birasaba kwihangana, kandi ni rushobora kuba n'urugendo rurerure kugira ngo ashobore gushika ku ndoto ziwe. Ariko umuntu yavuze ati reka ndondere, jewe kubwanje ndizera kandi anavyemeza neza yuko ashobora kuronka. Ariko kandi inzira umuntu ashobora gukoresha nizahe, abenshi bagora mu kwihanganira, ukawusanga ari navyo yuko biratuma bafata inzira canke
ingingo zitarizo ari naco gituma benshi usanga badashika ku ndoto zabo. Yego. Mbega yo wisunze muri Australia aho musanzwe muri, mbega urwaruka rwaho tanakora iko byo kwiteza imbere ku myaka ingahe? Australia ni igihugu gitandukanye cyane gose n'u Burundi, naho yo bari system ya ntabwo ikora nk'iyo mu Burundi, kuko witegeje nko muri Australia umwana w'imyaka 16 canke 17 abarangije amashure yisumbuye. Aho rero haba hageze igihe cuko ahitamwe ati mbega ntangure kurondera ubuzima, ntangure kurondera amafaranga canke mbandanye ivyigwa. Abahise nko kubandanya ivyigwa canke amashure baca baja mu university canke ibindi bigo bigize gute vyigisha ibintu bigize gute bitandukanye. Ariko kandi okumenyesha yuko nayo mashure yisumbuye iyo umuntu ni kuvuga amaze kwiza imyaka 15 afita uburenganzira bwo kuvuga ati nako amazogera mwaka w'10 afita uburenganzira bwo guhagarika amashure na cane cane nk'iyo abona mu vyigwa canke amashure bitariko biragenda neza. Leta ntabwo ishobora kumukurikirana canke ngo imubaze, ni kuvuga iba ingingo yiwe bakamuhereza impapuro muranga yuko agize gute yarangije umwaka w'10. Nk'iyo rero ni kuvuga umuntu agizemwo ahisemwo kuca akurikirana ivy'akazi canke kurondera amafaranga, kuko ingabire turazi yuko zitandukanye. Ntibisigura yuko wize uzoca uronka akazi, ico n'ikindi kintu gira kabiri gitandukanye. Umuntu akavuga ati ko ngeze mu mwaka w'10 nkambona bitayiko biragenda neza, reka ngire mpindure ndabe yuko noja gukora akazi kugira ngo niyo natangura guhembwa canke ndonsa amafaranga azogire aho agize gute anshikanye. Hari itandukano rinini cyane, kandi kindi naco nuko muri Australia yuko buri kose umuntu urondeye uraronka. Aho urondera ni henshi kandi umushahara urahari mu gihe ukuye amaboko mu mpuzu kavuga ati ngira nkore. Mbega ho muri Australia urwaruka rashaka bateka ni koro mugambi sinkorera umuntu yikorera ku giti ciwiwe cyane gose birashoboka. N'impamvu mvuga ko bishoboka kandi no koroha vyoroshe, nkuko meje kubwira ati umuntu arangije ageze mu mwaka w'10 akabona ntibiriko biragenda neza, afite uburenganzira bwo guhagarika. Ni kuvuga umuntu ashaka kuvuga ati reka ngende gusaba akazi mwihinguriro kanaka. Nkuko nakubwiye ati umuntu wese hari yuko uburi kose akazi iyo ugasavye urakaronka canke ukaronka gakwiranye n'amashure wize canke umenye ubusanzwe ufise. Uyu muntu ashobora kugenda akavuga ati reka ngende nkore umwaka nkwize amafaranga canke amadolari aya naya canke asabwa na banki, kugira ngo banki ice igira gute impereza ingurane. Nk'iyo rero ndabitahura neza kandi abizi uko nanje narigeze kuba ndabikora mu buto bwanje. Iyo umaze ikiringo c'amezi 6 mu kazi ukaba warabaye umwizigirwa batakwirukanye canke ugire ingeso mbi, ni kuvuga banki ishobora kuraba amafaranga winziza muri ako kazi wahembegwa, bakaraba ayo umaze kuba ufise canke umaze kubika muri konte yawe. Ivyo maze nuko bikaca bituma bashobora kuguhereza amafaranga ushobora kuba wifuza kugira ngo utangure urudandazwa rwawe canke ibindi bikorwa kanaka baba wifuza gukora. Hariho nkuko ko mugwaruka bati hari ugwaruka ku myaka iyi rushaka wakoze ujya mu nugwaruka yakoze ibintu bishimishije. Ndabazi cyane gose hari abigeme bamwe twiganye, hari abasore bamwe tubana twasenze hamwe. Ariko nk'uwo muntu akavuga ati vraiment jewe naje muri Australia icongereza atari ururimi rwanje, kandi ndavye imyaka iri kwiragira gute iri kwiranjana. Hanyuma uwo muntu nkuko nabikubwiye amaze kugira nko muri iyo myaka akavuga ati none ko mbona ururimi rutari kuranyorohereza ivyigwa vyanje nkora iki. Akaca hitamwe kugira gute kuja gukora akazi, kuko kenshi ayo mashira hamwe abatanga ubuzi ntibaraba ururimi uko go burusobanuka, ahubwo baraba ati mbe uyu muntu arazi na duke tuzomufasha gutahura ivyo tugiye gute, ivyo tumubwira canke ivyo asabwa gukora. Ivyo ni kuvuga iyo basanze ugize gute ubifise baraguhereza akazi. Nkuko nariko mvuga hariho benshi nzi bagize gute ugasanga umuntu afite ingabire y'ibintu vya salo, nko gukora imishatsi y'abamama, ibintu nk'ivyo muca mugira gute muca muvyumva, ugasanga aragiye mu kazi arakoze amezi 2-3 6 akwiye, akaca avuga ati kagene saba ingurane muri banki, yangurane bakayimuhereza. Maze nugasanga yatanguje salo yiwe, kandi ugasanga vy'ukuri uwo muntu arabayeho. Ivyo rero maze kwibona henshi cane, si rimwe canke kabiri, kandi benshi biranabakundira biganatuma banabaho neza. Ni rihe banga rero bakoresha kugira ngo ibintu vyabo birambe, ibintu bibatunge babesheho nk'ugwaruka? Ibanga rya mbere na mbere umuntu agomba kugira, ushaka kumenya yuko mu rudandazwa canke iyo ushaka gutera imbere
reka mvuga ati nta vya mwana wa mama bibaho. Abantu benshi turakunze gukora amakosa mu rudandazwa canke mu bindi bintu bijanye n'ubuzima. Kumbura ugasanga ati nk'akati je ko mfise ya ko ndandaza amandazi mama niyo yaza nzohora ndamuhereza rimwe agire gute yirira ati ko mfise n'amasoda ku ruhande ati nzoza ndatora fanta imwe ngire gute ndayimuhereze maze nuko mama agire gute anezerwe. Ariko mu rudandazwa siko bigomba kugenda. Ubundi bw'iyo umuntu uvuze ati ndahonyoje kirenge mu rudandazwa ugomba kumenya yuko ugiye gukora urudandazwa. Ikigira kabiri, abantu mukorana, abantu ushira wizeza ibikorwa vyawe canke urudandazwa rwawe. Abo bantu bagomba kuba ari abantu babizigirwa kandi wizera. Nawe wovuga ati ndafashe urugendo ndahavuye gatoya canke ndagwaye, kuko twese ivyo bitubako imibiri twambaye n'imibiri gwara canke no mu buzima bigahinduka, bigasaba ko dusaba akanya gatoya kuba turi kure y'ivyo tusanzwe dukora. Kumbuye bwa ngo turuhuke. Ugomba kubuzi neza yuko uriko urakora n'abantu babizigirwa. Bamwe naho uzovuga ati ndabizi neza yuko urudandaza rwanje ruri mu biganza vyiza, tuzobandanya dutera imbere kuri ya nyene. Ubwizigirwa muri make nico kintu gize gutega ikomeye. Hanyuma uri mu rugo rudandazwa ukamenya yuko uri mu rudandazwa, ntugende ujanye Yesu ashimwe, kuko iyo ugiye bimeze uko ni vya bindi uzosanga uri kuratanga gukoresha na twatundi wari ufise ku ruhande, ugasanga inyungu yose yovuye hano ntaciri kwira kumarira, wasanze ni kuvugwa usiga uri nyuma y'ubusa, kuko ibintu wagize gute wagiye ubitanga kumena umutima mwiza ngo niki. Ariko kuri kukoresha mu byo uriko uragurisha canke mu rugo rudandazwa rwawe, fumukora muri twatundi turi ku ruhande, ari mama bamufashishe utwo ariko ya mahera wateguye yuko agomba kubandanya, ni kuvuga to mugo rudandazwa rutera imbere, yame yari ngaho wirinde kuyakoramwo. Mbere namwe yumve kuyakora uzebone nk'umugera wa sida, vuga ati ndanduye ndaza kuba ngeseye. Gushika rero ku ndoto burya ntabwo ari ikintu coroshe, bisaba kwiheba. Ati bisaba kwiheba mu bintu byinshi cyane. Ati no kukura kamwana wa mama ukaba umuntu w'umwizigirwa, ntushe kuba usesagura. Ivyo birakwiye kugira ngo umuntu ashe gushika kwiterambere rirama nkurwaruka. Ivyo birakwiye cyane gose, nimba hari byo birenga ko sinibazo yuko vyoba ari byinshi. Ariko gusa ikibazo nitegeje nkano mu gihugu cacu c'u Burundi, urwaruka kenshi rukunze kugira kenshi ntibazi kurondera. No kurinda bitahura yuko uburonderera abantu bafise hano mu Burundi atari bwo burondera abantu bafise muri Australia. Yego kuko uburundi ntituragera kuri ruriya gwego, ariko naganda kubwira umuntu yavunitse aca yiga gucumbagira. Uko biba biri kose Imana iba yaragushize hajya hanizi yuko uzohaba kandi ukabeshaho n'abandi. Abenshi rero barakunze kutitahura canke ngo bamenye ati mbega noronderera hehe. Ndaguhaye nk'akarorero nkuko nabweje mvuka Imakamba, ndakunze kubona abasore benshi aheza amashuri ukazango ngiye Bujumbura. Kubera yumva Bujumbura ngo ni gisagara gikuru, ubakumva yuko hari y'ubuzima. Hanyuma icambere ntaharura ati mbega ibintu vy'Ibujumbura birazimvye canke birazimbutse. Nimba inzu yahora yikota 200 hari mu mabanda canke Imakamba, amanutse Bujumbura hazoyikota 100. None uwo muntu umva ariko aratera imbere cyane, ariko atera asubira inyuma, ariko aratera asubira inyuma. Hanyuma ikindi ni kuva ikintu cyose ugasanga kihagize gute kirazimvye. Asize ivy'iwabo hariya ngo ngiye kurondera ubuzima. Vy'ukuri utari umuntu uva Gitega ngo uvuga ati ndamanutse Bujumbura, ndafise umuntu yiteguye kunyakira nzoshika nshikira mu bikorwa. Aho umenye yuko wigize gute ufashe ingingo mbi, kuko umenye muri kakanya kose uzomara uri kurarondera, uzoba uri kurarya, uzoba uri kurambara, kandi uzoba ukeneye no kwisiga, ekande nsuzoba ukeneye no kwiyunguruza. Amafaranga uzoba uri kurayakura he mu gihe atanyungu iri kwiraza mu mufuko wiwawe canke ataco uriko urinziza. Muga nk'umusore yovuga ati jewe reka ngende nigumire hariya kwitongo kwa papa, nige kurima buri kwezi kanaka nze ntegekanye kwimbura umwimbu ngana ukunuko. Ngira nkubwire yuko aruta wa wundi usanga ariko aragerera mu gisagara ca Bujumbura, we yibwira ngo ndi Bujumbura. Kenshi usanga niyo basubiye ruguru baduze ruguru ugasanga genda umenga n'umuntu akomeye, ariko burya naganda kubwiye yuko ikintu kigukomeza ikintu kiba kiri mu mufuko. Biraryoshe yo umuntu naha bari umugenzi wawe ushobora kumwikora kukavuga ati nabuze 500 mbewo yangurana, ukanafisa ubasha bwo kuyaguhereza. Mugabo ni ngo ndi mu gisagara ngo ndi Bujumbura. Bujumbura hazokumarira iki? Hazokumarika n'umuntu
umuntu yibere hari ikibagari wagize gutariwe yorohe mu gihe afise igihumbi kimwe c'amarundi kirasuma indagara kigasuma amavuta n'umunyu mu gihe ngaho uri Bujumbura yo yagura isoda yonyene nawe nyeta kumara inyota urumva rero ivyiyumviro intumbero umuntu agira no kumenya hagomba kuronderera nigo rufunguruzo kugira nshobore gushika kuri izo ndoto ziwe. Uvuze ibintu bikomeye cyane aho umuntu ashaka gusiga amatongo kandi rugo afise amatongo manini akabatereka nzi Bujumbura muga benshi bibaza ko ibujumbura ari ahantu hari amaronderero niko bavyiyumvira ariko siko biri byo ndabikwemeza burya mu bisagara si umuntu ashaka kuronderera ibintu ashaka kwiteza imbere mu bisagara nkuko navuze umuntu afise ahagenda yegame avuga ati ndagiye direct nzoshikira hana akazi kari tayari nzoshika nkora aho ni sawa mugabo uvuga ngo ngiye kurondera niho benshi basanga imyaka aramaze kubajana ndacari kurondera akazosanga no gusaza yamaze gusaza kiri muri ndacari kurondera muga wa mwana w'umuhungu yibere hariya kwisuka ariko aragiye yitwaraka kuvomera imirima yiwe ku mugoroba mu gitondo saa 6 uzosanga ari mu rupangu guye mu nzu yiwe uko uzobiri kose ugasanga umuntu agize gute arabayo kandi abeshejeho nabandi rero nibaza yuko biruta umuntu ava hariya akamanuka mu bisagara ugasanga yishime ngo je ngo ndumunyabujumbura kandi Bujumba ataciri kwira kuvira hari muri yumvira ati ko genda urwaruka nkabona reje amashure gute noja kuvomera imirima gute noja kurima mfise diplome yanje ico rero nico kibazo bacibazangire Bujumbura ico rero nico kibazo kandi n'umuntu yumvira ukuno musaba vraiment yongere yicare yikubita gashi yagaruke kuko kurangiza amashure ni kimwe kuronka akazi ni kindi n'ugwaruka sanzwe ndongo hari akenshi ndakunda kuyabwira ati muwe mwiyubara kuko namuri mu vyigwa mumenye kwa akazi gatangwa n'Imana ushobora kuyigira uburimyi ukazosangwa ako kazi ko gukora mu vy'uburimyi canke ubworozi ntabwo gize gute ntabwo ukaronsa iyo rero umuntu yiyumviriye ngo je ngo narize ngo jewe ngo ndi umuntu nkomeye ngo mfita ama diplome canke impapuro zigize gute zerekana yuko nayaminuje ico ni kimwe kandi ivyo ni vyiza nukuri nta kibi kigize gute kirimwe ariko mu gihe mbega utagiriwe ubuntu bwo kugira gute bwo kuronka akazi ucuka umuru wo kwibarabara ngo nicaranye impapuro oyaye kuko impapuro urumva ntaco zishobora kukumarira twibuke yuko hano musi yizuba nta kintu na kimwe kidafisa akamaro ku mwana w'umuntu naho cyo bari kintu kibi hari gihuindukira ugasanga kikugira inyungu kanaka rero iyo umuntu nawe ni kuvuga aronse izo mpapuro zimwemeza yuko canke zerekana ko yarangije amashure hanyuma izo mpapuro zikamuhuma amaso ntahumuke ngo abone ibiri nyuma y'imisozi urumva izo mpapuro abwe ziba zigize gute zigarutse no kuba ikintu kibi canke reka mvuga ati inyosha mbikuriwe urumva araziraba akacabona umenga n'umuntu akomeye canke ahambaye ikibazo uri kurazikura mwiki mugabo bayo ukirinduka bati jewe narize amashure narayaminuje ubumenyi ndabufise ndabwicaranye ko bibaye bigitevye gatoya reka mbe ndaronderera hano uzosanga ka kazi wigiye canke mwe wigira ugiye kubishikamwo hari n'ahandi wari umaze kwishikana ngaha n'abasore benshi maze ko nari imyaka 40 plus ugasaba umuntu no kurongora ntararongora wamubaza bimeze gute ngo je urabona ngo nariyize ngo nteza ko ari ibintu bikomeye teza ko ari ibintu bikomeye gute inkezi rugo bireha ni kuvuga aho urugomba kwiga kuhaba wiga no kukungene uzohaterera imbere kuko uko biri kose nanayuza ati niyo umuntu avunitse yiga ugira gute yiga gucumbagira niko bimeze rero iyo diplome igize guti guhumya amaso ibigarutse kuba ikintu kibi kuri wewe uko nta nyungu ibiri kurakuzanira aho kurindira rengo nzokora ejo cyangwa reka nizera Imana izobikora ni Imana ifasha ubuyifashije kandi Imana ntikunda ibinebwe Imana ntikunda abantu bagomba kujya bicaye na Paulo yavuze ngo udakora ntakarye ukirindiye rero ukora Imana niyo gushikana kuri vya bindi nawe uri kurarondera hahandi uzohave hanico wishikanye ko kandi wamariye n'abagenzi canke inshuti zawe uvuga uti nimba ufise waje amashuri ukabona uri ngambwe gisara cha Bujumbura ukaba ufise amatongo iwanyu dugu yarime kura amaboko mu mpuzu uduge urime ube bize cyane mbere kabisa ufatirwa hamwe n'abantu babaza ati mbega nkakati Desire yagiye bazobazanya batazi nguri mu biki kumbe urahantu uri kuratera imbere urahantu uri kurakora kandi twame twibuka yuko hari umugani bavuga mu Congereza ngo hard work pays off
bisigura ngo iyo umuntu akoza akaru ngo biramuriha ngira ngiye kutazoruhira ubusa naho utokwimbura umwimbo nkwari ugize gute ntuzoshobora kungana na wa muntu we yiyumvira ngo mfise ama diplome yibere mu bisagara vya Bujuma ngo umuntu ngize gute nkomeye canke ndi ku yindi ntambuko uzobarusha kuko hari ico uzobutazi wo batazi. Turi mu biganiro tubiganiye turaganira kwibanga ugakoresha kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Tukumene no Saje Mapiri asanzwe ari umurundi ari muri Australia akwa twereka ibanga ugaruka rwokoresha kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Twabonye bitandukanye ko ari guhindura ivyumviro kugira ubwizigirwa kambere no kudasesagura kandi no kutagaya ico umuntu yokora ntorabe ngo yaje amashuri hanyuma ngo uce wicara ahubwo ugende ukore. Ibyo byose ugaruka barabimenya. Muga ishikiro kibasubika rero kuja kubikora. Nico bacibabura. Akavuga ati kintu no kuba kagenda. Ikintu cyumwohora ni ikene gayinose. Abate ndubahutse ndagiye idiplome yanje yashize hasi kindagiye gufata isuka. Urumva ingorane dukunza kugira kandi nabisanze mu sabarundi gusa ni nk'aba Afrika iyo tuva tukagera aba kandi cyane ku bantu buruko bagwirabura turakunze kuraba inshuti zacu ivyo ziriko zirakora. Yego ati watuvukana ni docteur watuvukana ni ministre ni PDG ni ntengeza kuba deje. Yego turakunze kuraba byabandi bariko barakora nuba hano goma nuko ugasanga ibarabara ryose abantu badandaza ibirato none ukaca wiyumvira ataba abantu iyo umukiriya aje ashorerana hari nawe ugeruka unabagukwega kugotaburira ko impuzu bagize gute bambaye ariko muri ryo barabara ryose abantu bagiye gute badandaza ibirato aho mwe yovuze ati kore banore bagurisha ibirato reka nani mve kugurisha impuzu kugira ngo nzane ico no kwita competition itandukanye ntuze mu vyashara canke muri business dukunze kuravya abantu bagira gute bakora. Iryo niko sari komeye cyane kandi abenshi riratuma basigara inyuma mu ntuze mu by'ubuzima. Ahubwo wewe nk'umwana w'umuntu nko kwimana kuremye ikaguha gutahura ikibi n'iciza. Ni wicaye baza ati mbega jewe inose ingabire zanje niza. Nigiki nshoboye gukora nigiki ntashoboye gukora. Mbega amahera ndayasobanukiwe. Kuko amahera kuyamenya si kuyabana mu mufuko ngo vuge mfise 10,000 canke 20,000 no. Wibaza ati mbe uburimyi ndabushoboye muri bino n'ivyavyogira gute vyoshobora kunshikana ku ntambuko kanaka. Mugabo utangwe kwiyumvira ngo nabonye Desire agurisha amandazi ngo nabonye Bucumi agurisha amafana nawe uzotutangwa kwiyumvira amafana. Ahubwo ni wiyumvira ati nigiki nshoboye gukora nigiki nozana muri community yacu kugira gitandukanye cozanira abantu nakamaro kimwe cyahora kigorana mbega ndakishoboye kugikora. Ntiwumve nivyo kugurisha gusa mbe wiyumve ati ndashoboye kubaka noshobora kuja mu bijanye n'ubwubatsi ariko no umuntu wo kuyumvira amashengero gusa no kuja gusenga ko Imana ikorana n'abanyabwenge. Ivyo ndabihamya kandi ndabishingira intahe kuko nabiri hariho amajambo menshi vuga ku bijanye n'abantu bagira gute badakora. Basi urabe intuze urabe ingabire zawe unazisengera kuko iyo Imana uyifashije nayo irakuba hafi iyo yegereye iragira gute nagira kwegera. Ego hamara umaze kugira gute umaze kuba womenya ingabire zawe ivyo ushoboye gukora n'ivyo udashoboye gukora uce wibaza ati nobishika ko gute ngomba gukora iki mbe ngomba kuja kuragira kugira ngo bakajya gashara bazompa nze ndakabika kugira ngo inyuma y'umwaka nzobe nagize. Umuntu wese arihereza ihangiro umuntu wese arihereza ihangiro kandi kinaco meze nk'ugira gute nk'ubu usubira inyuma gatoya kenshi dukunze ni kuvuga gushaka ibintu ngo dutunge mu kanya gatoya ugasanga umuntu ari mu bujyajya ariko aribesha ntakivuga ukuri nimba umukeke yo gurije 10,000 ariko arondera kugurisha 15 kugira ngo rigire gute giwe ngo gihute. Ariko muntu uze mu rudandazwa ugomba kuba umwizigirwa. Reka ndakubwiye nk'abazungu kungene bakora. Umuzungu arashaka kuba afise nk'akaro nka studio ikora ama video canke indirimbo nkuko sanzwe ndumuririmbyi. Uwo muzungu kazosanga afise nk'abangahe nk'abatanu canke batandatu 10. Ni kuvuga aba bantu iyo barinza muhamagara ati ndafise projet nifuza kunkorera. Arabakira akagikora neza akabanezerereza kugira ngo ntibagire gute ntibamuveko.
ntibamuveko hamwe na hamwe biyumve kugira ngo bamuveko baca bibuka service agize gute yabakoreye bikaca bituma bagira gute bamunezero bakaguma ngaho mugabo n'abafrika ndamaze kubana bameze uko bakora business nkizo bafite ama studio uyu muntu ugasanga afite abantu bifuza kwa nawe dufate nk'abantu 100 muga muri abo bantu 100 ugasanga 80 bose baramwidogera kubera iki we yifuza umuhamagaye ati ndakeneye yuko nkorera iyi project nukuri akwakira nko mu minota 2 naho umwandikira abakwishuye ariko ikibazo umaze kuyimuhereza kugira ngo uzoyironke kandi waramurishe nicuya kizokubirana kumenya kandi waramurishe ariko umuzungu akubwiye ati nimba ari 5 6 10 nzoguma naba ubuzoza izoba ari bonus canke kazoba ari nk'agashimwe kiyongeyeko mugabo reka nezereza aba ko baza bakampemba ivyo mba gizote nabakoreye reka mbandanye gukorera abandi bazogira gute nzokwagura nzokwagura ibikorwa ndonde abandi tugira gute dukorana iryo niryo tandukanye gize gute rikunze kuhaba hagati ya twebwe abantu b'Afrika hamwe n'intuze n'abazungu dutahure mbe noba nezereza gute abateja banje abakriye banje ni gute noba fata neza bakumva yuko nejo bogira gute bogaruka ujya bikuryame kare iryo nirindi banga arigomba gukora mu rudandazwa kugira ngo uteruje imbere ubuzikiri komeye cyane rimwiba kandi uvuga ko ni nk'ubwizigirwa arikira amafaranga kandi yakoze ibikorwa byo kwiteza imbere mugabo abakiriya baje bagacha bagenda bamuvako kwera itakaje kwizigirwa agasigara garagara yera ni navyo bituma usanga n'itambira ryabo ritagira kure cyane kubera ko ubwizigwa bwa batabwo yaregiye abantu amaze kwidogera menye n'Imana ibiri kwira kwidogera kuko ico tutazi abenshi ntutahura yuko Imana ivugira mu bantu umaze gukora ibikorwa ukumva atanu umuntu akubwira ati inosa Imana iguhezagira uzomenye ko amaze kugonga umusozi wa Kilimanjaro haba hakubabanye yego haba hakubabanye by'ukuri abahanyereye nta munsi uzobona Imana iva mu ijuru ize ngo inosa ndagushimiye ahubwo bizoca mu bantu uzona abantu bazi bagushimira ati nukuri udufata neza uratwitwararika iyo tugukeneye utuba hafi aho tumenya yuko n'Imana igize gute ikwishimiye kandi nezerewe n'ibikorwa byawe igira ubwizigirwa rero bumbwa n'ivyo ufise reka kurondera inyungu ngo ntanguye ivyashara uyu munsi ngo inyuma y'umwaka imyaka ngomba kuzoba nubatse gasekebuye uyaye ibintu vyiza bifata igihe kandi biritonderwa ego ati nu vyiza ifata igihe kandi biritonderwa mbega none urwaruka rwo mu Burundi nabo barashobora gushe kwiterambere nk'ibindi bihugu bakora muko muzu bagakora badasuye kuzera inze canke gutega amaboko leta cya gutega amaboko mugenye n'aba diaspora akavuga ati kuna inosa ari hanze zurandukira cya inosa agafaranga cyendukira telefone cyendukira iki kubwiwe akikorera ku mafaranga yiwiwe akwe mufuko wiwe akibeshaho neza birashoboka cyane gose ariko ndakubwira ikintu kimwe burya ahantu hose usanga hafita inenge yaho n'umuco waho sinshobora kuvuga ngo urwaruka rwinshi rw'abarundi bacu hano mu Burundi ngo barashaka gushika ku rugero rw'abana canke urwaruka rwo muri Australia uti kubera iki kuko uburondero buratandukanye umushahara uratandukanye ni kuvuga reka turabire hamwe aho umuntu abagize gutaha aho umuntu abaye kuko ndashaka yuko umuntu wese yontahura sinifuza yuko wowe uri ngaha ngo ubuzwa amahoro n'ivyo muri Australia canke muri Canada kubera hariya nahafise inenge yaho je ndaguhaye nk'akarorero ndabizi neza muri Australia umushahara muke kundwe wemewe na leta uri boss urinde uri mwene company uhamagaye umukozi udategezwa kugira gute kuja musi yawe n'amadolari 750 ariko rero kubera muri Australia naho hafise ukungene nyene igihugu caho ico gihugu gipanze canke giteguwe inzu zoburimwo uzosanga ikora yiri amadolari 400 kwiyinga usigaranya ngahe 305 muri 305 urakuramwe igitoro kizogutwara ukaziyinga ryose dufata n'amadolari 100 canke 120 nk'ubu ho cana duzi usigaye mu 200 urumva rero yuko agize gute mugabo ho umaze kuriha inzu ivyo bindi ugakuramwe ivyo bitoro
usanga kuko nta muntu yirirwa muhira ivyo kwiga umuntu ariko arasesagura amahivyo ntibigize gute ntibikunda igihugu cose rero canke buri hantu hose afite inenge yaho n'ukungene hameze gute n'ukungene abantu baho bagomba kugira gute bagomba kuhaba no mu Burundi birakunda cane gose birakunda kuri ko umuntu yirirwa yicaye mwibarabara canke ataca ariko arakora birakunda ko umuntu ava kuri iyi ntambuko akagira gute akaja ku yindi ivyo ukora kubishira ku ivyiyumviro kubiba hafi kuvyitwararika nk'amata y'abashitsi hanyuma kimwe kiruta vyose ukabumbwa n'ivyo ufise uzosanga ubayeho neza kuruta abandi bitwararitse ibikorwa nk'uko we vyitwararitse mbere mu gusozera Genosa nize manuro tankuru urwaruka baje amashure bicaye bakirondera yiruka bwati nironka kazaha mugabo atarimvira ko rikuba bwati reka nkore reka niteza imbere mu segonde mike cyane ico no hano urwaruka nk'ubwo rurangije amashure ubugira kandi mwicare mubizi yuko kurangiza amashure bidasigura ko ariko kuronka akazi ni yindi ngabire nundi mugisha uza ugize gutuvuye ku Mana iyo rero bibaye bigitevye gatoya turi birenge hasi utangure kwirukanga kuko izo mpapuro wicaranye ntazishobora kugira gute kugushikana mu gataco ziriko zirakwinziriza rondera baza ati mbehya hariya bimeze gute niko bimeze gusa kimwe wirinde kuvuga ngo narize wiremeshe niyo hageze yuko kwiyumvira yuko gorondera uce wiremesha ngo je ngo narize ngo nta kibazo ngo bizoza ntivyizana birarondegwa iyo niyo mpano nogira gute nobwira urwaru ntivyizana bigira gute birarondegwa utabironde ntuzobona biza bigusanga aho wicaye ngo kubera ngo ya mashure yawe ngo nuko ngo tanga urugire gute oya ukabudahagurutse musore mwige muri kuranyumva ngo urondere ubaze hirya no hino umenye yuko uzokwamura gusaba n'amayinite nyarutsare ningoga hakiri kare utangure ubarize hirya no hino kuko nabivuze ngo ntibigere gute ntivyizana birarondegwa yego nuko rero akabari kuri zino mpanuro dusuze kino higaniro umva ko birarondegwa kuraba ko mpuzu ukore birashoboka yuko nawe ushobora ukoreho byo kwiteza imbere gasha kwindi ntambwe udateze amaboko kuri uyu canke n'ubundi shimire cyane rero Innocent Mapiri musanzwe muri Australia ariko kandi muri mu Burundi tubashimire kino hirano yanyu muri kino higaniro cacu ego murakoze cyane kandi ndabashimiye vuye ku mutima Imana ibahezagire cyane amen nizere ko n'ikindi gihe tubakine ko muzo twitaba kumbure ni mwaba mukirino canke ni mwagaruka tuba tukiri hano ntaco tubuza vy'ukuri kuko natwe tubibona nk'igitangaza kandetse n'umugisha w'Imana murakoze Desire Kwizera ni jene n'abategura kino iganiro nkabanda basezeye mbifuriza kuandanya mugira ibihe vyiza mbifuriza kandi nibihe vyiza vya Noeli n'umwaka mushasha bye bye Ikiganiro tubiganire mutegurirwa mugashikirizwa biciye ku Radio Ivyizigiro mufise ikibazo canke mushaka kutwunganira mwotwakura kuri 24 32 39 canke mukatwandikira ku buhinga bwa none ivyizigiro@yahoo.fr